Hello banywanyi barimo aho muri hose turabaramukije twibaza ko mwiriwe mahoro cyangwa mwaraye amahoro. Uno munsi dufise umushitsi yitwa Mishu, benshi muramuzi, akaba agomba kutuyagira ingene yabonye abantu muri ibi bihugu bameze. Urabona hariho imico twe myiza dufise iwacu yo kuramukanya, yihuye n'umuntu kamuramutsa hamukabandanya. Burya ni ikintu kiba kinezere cyane kandi n'umuco twari dukwiye kugumana ngaha, kuko ngaha nka 90% siko biri. Ino abantu baba bariko bariruka bagenda mu byabo n'ivyo ibikorwa ni byinshi, mugabo muhuye n'umuntu kumubwira uti muraho ukabandanya ni ibintu binezereje rero. Karibu Mishu. Nshuti bakunzi ba radio televiziyo itwa Limo TV, ndi niteka ryo kubamenyesha yuko uno munsi rero nabaye mutumire w'iyi Limo TV, akaba ariko nko mubizi rero ari televiziyo itomo kandi ikorera muri Canada, mu gisagara ca Vancouver. Nkaba rero jewe nitwa Willy Kabayabaya, bakaba bantazira Mishu, nkaba nubatse, nkaba ndi umuvyeyi w'abana batatu. Haba rero namaze gushimira cyane rero urongoye Limo TV, akaba ariyo musinganahe Jean Pierre Rukundo yashoboye kudutumira kuri no munsi. No kuri vraiment biraryoshe cyane kubona umuntu yatumiwe, hizera yuko kandi n'ibiganiro bitandukanye bizoza birafasha kuhamenyera bitari bikenya, haba mu buzima bwacu bwa misi yose, haba guteza n'imbere eka nibigoye ubuzima butandukanye tubamwo bwa misi yose. Ikintu nashaka kubabwira rero, harakantu kamwe nibutse nashaka kubashikiriza sakandi. Nashaka kubabwira ukuntu iyo turi muri Afrika, turi mu bihugu vya Afrika nko mu Burundi n'ahandi, urabona nk'iyo umuntu aronse ico bita visa, igipapuro c'inzira, bakavuga ati ko aronse visa yo kuja muri state cyangwa kuja muri Canada, uyo munsi murazi yuko no munsi dasanzwe no gutora itiro nshobora no gusinzira, uraruriyumvira indege uzogenderamwo, ingene uzobona ama etage n'ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma rero Imana ikakubwira neza n'ukuri iyo ndege kayironka ugafata indege ukazi. Ariko rero ikintu gitangaje murakizi, iyo ushitse muri aya mahanga rero urumva ibintu byo gutwenga n'ibintu bigoye cyane. Twakuriye hano mu gihugu abantu baramukanya ngo mwaramutse mwisi myinshi urakomeye bite. Hari umunsi nako ndatembera ndi mu gisagara, mbona umuntu w'umuzungu, ndavuga nti kananje ndamunamutse, ndamubwire ko ninga, ndavuga ni hello, how are you today? Acamira ngo what? Ndamuraba nashikira nakoze naciye ntiruka nzi ko abanyiruka inyuma ahubwo. Nuko rero urumva y'ubuzima bushasha ntibugoroshe, ariko kwaca igihe turamenyereza. Nagira nsuye gushima kubona no munsi natumiwe muri Limo TV Canada.